Kaze ni kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru tuyahera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize ngo hakwiye kuba ivyigwa vy'abahinga imbere yuko kubaka isoko nkuru ya Bujumbura bihabwa ishirahamwe ubaka Landmarks muhinga mu vy'ubutunzi Diomede Ninteretse abona ko igikorwa cyo kubaka iyo soko cyari kikwiye guhabwa ishirahamwe ribishoboye kandi rifise uburyo buhagije. Ababa mu makartier ya Nyabagere na Muyaga ni muri commune Ntahangwa barashima kubona ibikorwa vyo kubaka ikiraro gihuza ayo makartier vyasubiye gutangura bagasaba ikigoboha kiriko kirubaka ico kiraro kunyarutsa ibikorwa kugira ngo boroherwe mu kwiyunguruza. Ano makuru murayakurikira mu kanya mwidonido. Dasubiye kubaramutsa abantu 10 kwijana baba mu Burundi nibo bagendana ingorane zo kutumva neza bishikizwa na Jean Pierre Sinarinzi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihe kuri uyu wa kabiri Uburundi bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kumva neza akaba yashikirije ko abantu bangana n'imiliyoni amajana 430 kw'isi bafise izo ngorane muri abo imiliyoni 34 bakaba bagizwe n'abana bakiri bato. Umwaka utashe kugendekezo rya gatatu ntwarante Uburundi burifutakanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe amagara y'amatwi. Uno mwaka Uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi ku kivugo kivuga giti twiteho ubuvuzi bw'amatwi ku bana bose guhera mu kibano gushika mu mashuri. Kuri uno munsi nakaryo keza ko kwibukanya ko amagara y'amatwi ari inkingi ikomeye ku buzima bw'umuntu kuva akivuka gushika agere mu zabukuru. Umwana atumva neza biramugora gukurikirana inyigisho bigatuma ashobora gusigara inyuma mu ishure canke mbere agaheba ishure burundu. Ibiharuro vy'ishiramwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu rirerekana ko abantu barenga imiliyoni amajana 30 kw'isi yose bagendana ingorane zikomeye zo kumva harimwo imiliyoni 34 z'abana. Ariko rero hafi ibice 60% by'izo ngorane ku bana zoshobora gukingirwa biciye mu kwisuzumisha hakiri kare ndetse no mu kuvugwa neza. Ivyo biharuro nyene vyerekana ko hatagize igikorwa ku bantu bashika imiliyoni amajana 7 abo bantu bashobora kuzoba bafise ico kibazo gushika mu mwaka w'2050. Hano iwacu mu Burundi abantu bashika ibice 10 n'uduce tw'16 kwijana by'abenegihugu bagendana ingorane zikomeye zo kutumva bikaba kuko bigaragara mu vyigwa vyagiye birakorwa haba mu za kaminuza ndetse no matohoza yagiye aratunganwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri iki gihe kandi mu Burundi ntiharashirwaho ku rugero rw'igihugu umugambi wo gupima hakiri kare amatwi ku bana bakivuka canke ku bana bo mu mashure. Ivyo bituma hari abana benshi bashobora kubana n'ingorane zo kutumva bitamenyekanye hakiri kare bigatuma bagira ingorane mu kwiga no mu kibano. Nico gituma gukomeza ibikorwa byo gupima kare no gukinga ari intambwe ihambaye mu kugabanya ibitigiri by'abana bafise ingorane zo kutumva mu gihugu cacu. Turahamagarira rero abigisha kwama bitegereza neza ibimenyetso vyose vyerekana ingorane zo kutumva maze bagahanahana amakuru n'abavyeyi n'abakozi bo kwa muganga. Amashuri kandi akwiye kuba ahantu hatekanye hatagira urwamo rurenze urugero
kugira ngo amatwi y'abana akingirwe. ngo hari hakwiye kuba ivyigwa bikozwe n'abahinga imbere y'uko kubaka isoko nkuru ya Bujumbura bihabwa ishirahamwe Ubaka Landmarks, bivugwa na Diomede Ninteretse, umuhinga mu vy'ubutunzi. Inyuma yaho inama shikiranganji imenyeshereje kw'iryo shirahamwe rishasha ariryo rigiye kubaka iyo soko mu kiringo c'imyaka 3. Uwo muhinga mu vy'ubutunzi abona ko igikorwa cyo kubaka iyo soko cari gikwiye guhabwa ishirahamwe ribishoboye kandi rifise n'uburyo buhagije. Bwa mbere no kuvuga ko ivyo bintu bavuze yuko bagira bayihe Ubaka Landmarks ari ukurikirane w'izindi mashirahamwe yagiye arabaho uherukane Ubaka National Group atahiganwa ribaye. Ivyo rero byuko bafata amashirahamwe kuri ivyo bintu bikomakomeza amafaranga menshi atahiganwa ryabaye n'ingendo yabaye by'ubuzima bwa misi yose muri iyo soko ya Bujumbura, kandi muzi ko ari soko ikeneye uburyo bukwiye. Ico umuntu yovuga avuze uti umwizero urahari ko Ubaka Landmarks bayiha isoko, kuri jewe nibaza ko atari ingorane, ariko ingene yatowe niho hari kibazo. Ica kabiri ni kuraba iyo Ubaka Landmarks ubugifise, bavuga ko ikeneye irya soko ikeneye amafaranga menshi cyane angana miliyaridi nk'igihumbi, bakavuga yuko bimaze kwegeranya miliyaridi 30. Ivyo rero kandi hakaba biboneka ko amafaranga ayo ni make cyane ugereranije n'ategekanijwe, na cyane cyane ko na Ubaka National Group byayinaniye kubera yabuze uburyo. Rero iyi soko kubwande tza kubaka koko hagiyemwo abantu b'abanyamahanga bafise amafaranga, na cyane cyane ku mashirahamwe asanzwe yubaka mu bihugu nkaho za Kenya n'ahandi, atari aba bantu baderemeza udufaranga duke kugira bubake isoko rikenewe ibintu byinshi kandi tuza kunyaruka. Ubwa mbere ho iryo soko ngo twavuze ryanateje cyane imyaka 10 irenga isoko riri hajye. Umuntu turibaza tuti mbega nta bantu boba bari impande, na cyane cyane bagiye bafise amakioske, bafise amazu, mamagaze, bo batuma koko ingingo zituma iryo soko byubakwa n'ingoga bituma ridakora. Rero turibaza turavye n'ingene amashirahamwe atogwa n'ingene bipfira mu nzira, urabona ko ari ikintu kitaboneka neza kandi ntibiboneka neza ko iryo soko dufatiye kuri ubwo buryo buhari mu myaka 3 ko iryo soko rizoba ryaheze, kuko amafaranga bafise ni make cyane kandi iryo soko rikeneye amafaranga menshi n'inguvu nyinshi. Amakuru twabateguriye arabandanya. Abanyagihugu baba mu makartier ya Nyabagere na Muyaga ni muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura barashima kubona ibikorwa vyo kubaka ikiraro gihuza ayo makartier vyasubiye gutangura inyuma y'ikiringo kingana umwaka bihagaze. Mu ntwaro ngaho ku Muyaga bakavuga ko muri iki gihe ababa muri ayo makartier batoroherwa kubera babanza kuzunguruka kugira bashike mu ngo zabo. Abahaba basaba yuko ivyo bikorwa vyo nyaruka. Ni nkuru tubaza Jean-Marie Vianney Gendakumana. Abo banyagihugu baba ngaho mu makartier ya Muyaga na Nyabagere mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura bamenyesha ko imigenderanire hagati y'ayo makartier kwigiye kumera neza biturutse kuri ico kiraro gihuza ayo makartier kiriko kirubakwa. Twe tuvyakira neza niterambere ku gihugu no ku banyagihugu basanzwe bari ngaha aye, ni kiro c'imigenderanire kandi kiro ciza kiteye igomwe kandi gikenewe cyane, kuko uravye ukuntu twebwe bene gihugu dutama mu kuzunguruka duca hirya no hino, vyoba vyiza duciye ngaha nyene bikaba neza hakaba hafi tukoroherwa. No bikorwa nyene bimeze neza, moto n'amamodoka zoza biraca ngaha bipasa bija iyo hakurya. Akarusho rero kazoba kariho kanini cyane, kumva yuko kudeparasa bizokongera koroha nka mbere, na cyane cyane nko ku mihana yo ngaha hafi begereye ngaha nabo nyene birabagora kurengana, bigasaba yuko n'abanyeshuri baho baca kure cyane, kandi ubwa mbere byari byoroshe cyane kugira bashe ku mashuri.
bakamenyesha ko mu gihe ico kiraro kitari bwubakwe ngo vyari bigoye kuyunguruza kubera ko abantu benshi bama baguye mu ruzi Nyabagere bariko barajabuka ico kiraro. Ingaruka zahari nuko twahaca kenshi kuko bari bakoresheje bijya biti benshi ugasanga ikiraro caramaze ku ibiti byaramaze kubora benshi bakorokera muri go ruzi. Abanyeshuri birabagora kurengana, abaja kubuzi birabagora kurengana ndetse n'abandi bose. Ivyo biremezwa na Jean Paul Butoyi umwe mu bajeje intwaro ngaho muri quartier Muyaga amenyesha ko no mu ntwaro ko bashimishwa kubona ivyo bikorwa vyo kubaka ico kiraro vyasubiye gutangura. Akarusho nuko imigendanire kiba myiza cyane abana bava ku matafari baja kwiga hamuza Gasenyi canka za Gikungu bica biborohera cyane n'abayunguza ku ngendo bica bitworohereza umva ko arakarusho keza cyane. Ingaruka mbi zariho kuko urabona ko ubwa mbere twari kwakoze akababa k'imigenderanire gatoyi twataruye k'ibiti byatuma rero nk'abaharengana bashobora kumenya bokorokerayo cyakabi nta modoka canke imoto yari igiye haca byagwana cyane umva ingaruka zari mbi kandi cyakabi cyo umva ko nabe n'igihugu bariko bararengana bitaborohereza cyane. Uwo wajejwe intwaro aho ku Muyaga cyo kimwe n'abanyagihugu bose hamwe basaba ikigo buha kiriko kirubaka ico kiraro kunyarutsa ibikorwa. Tasaba ko shamwe buha ikorera ko ibikorwa ko byo birangiza kugira ngo abenegihugu baronka akaru biruhutse barankingira imigendanire ibandanya neza cyane. Buha mu mwanya iri kirubaka iki kiraro twe tuko turasaba yuko yonyarutsa kubera ibiriko birapfa ni vyinshi. Abanyeshuri bibagora kuja ku mashuri abaza kubuzi bwa leta birabagora n'abikoro twabona bonyene birabagora kumva yuko barinda gucakura. Ibikorwa vyo kubaka ico kiraro gihuza amakartier ya Nyabagere na Muyaga hakaba haciye kiringo c'amezi 2 bisubiye gutangura inyuma y'ikiringo kirenga umwaka vyarahagaze. Kuronsa amazi meza n'umuyaga nkuba abatarabironka gusanura amashure n'amabarabara vyononekaye ni imwe mu migambi imvukira n'abarangurira imigambi y'iterambere muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga babona ko yoshigwa imbere n'iyo komine mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2026 ushira ibihumbi 2027 mu nama yabahuje ku munsi w'Imana Bujumbura Augustin Minani mustaneri w'iyo komine aremeza ko iyo migambi yose ari nkenegwa n'inkuru tubaza Jean Pierre Misako. Mu nyuma y'ibikorwa byo mu migwi barabira hamwe imigambi yoshigwa imbere izoni mwimwe ukwayo ukuronsa amazi meza n'umuyaga nkuba imitumba yose igize komine Rumonge gusanura amabarabara y'imigenderanire n'amashure ashaje canke yasambutse kuronsa abigisha amashure abakenye kuronsa ibikoresho n'abakozi amavuriro atarakora ngo ashobore gutangura imirimo niyo migambi yagarutse kenshi mu vyegeranyo vyo mu mazone ko yoshigwa imbere mu nteguro y'ibikorwa n'uburyo komine Rumonge izokoresha mu mwaka w'amafaranga wa 2026 ushira wa 2027. Augustin Minani mustanteri wa komine Rumonge mu nama n'imvukira n'abarangurira imigambi y'iterambere muri yo komine kuri w'Imana Bujumbura yemeje kw'iyo migambi ihuye n'ivy'abanyagihugu bashikirije. Kubw'uwo mustanteri iyo migambi yose ni inkoramutima kandi imwe iziriko irarangurwa. Ahandi naho avuga ko komine Rumonge igiye kuraba ishobora kurangura yisigaye agasaba imvukira n'abarangurira imigambi gushiramwo ukuboko. Augustin Minani asigura ko imwe muri iyo migambi isaba uburyo bwinshi komine igize ngo iyirangure yonyene yosanga uburyo bwose buhereye ku mugambi utarenga umwe. Mustanteri wa komine Rumonge yizeza abagwizatunga ko komine Rumonge atacitazokora kugira ngo barenganurwe mu gihe cose bizoboneka ko bagira barenganywe. Ano makuru twari twabateguriye ni hano tuyasozereye mwakoze kubona mwadukurikiye mubandanye mugira ibihe vyiza.
ibi